Yes, yitwa Zuma Marembo usobora kumwita Black G umugani wa Israel ngo babili tukubitire ko twagiye mse You gongnike yari gyoshe gute abana bisi bamugisagara bose nukuri vyari bigyoshe DJ Isra cool. What you say man? What you say man? Ariko Israel urabona abantu babiri ni generation yes I generation imwe ndasaka tugira gutya abajama barumvikana sana flow dukubitira kantu kakarofle cyakanu winzira nyene Black Jama nawe yinjiremo direct mwe muri abantu ba twende ka freestyle akabakita ala Buja FM ala Dunda mikira kije mtama anajisikia free akishika uko sawa mzee au unajisikia free ukishika hii shika ya twende mzee concorde yeah man assez bien Arafro Black G Dunda 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 na Buja FM dunda 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 na Buja FM dunda 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 na Buja FM 23 tunadu dundika tunadu dinda tunadu dundika tunaduna Buja FM dunda 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 na Buja FM oh yeah so dunda 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 na Buja FM yeah siku hiyo pata kwa bala yani kitanuka mpaka memtashanga dunda hiyo siku ninoma nitamuona ameproza eliwanafa tutapigwa gong niki mpaka zile babiri tutapigwa vako mpaka wajikatiri tutapiga chemsha mpaka bongo akili dunda na Buja FM dunda sasa tunafanya hivi Araflo hii itangari ya koresi sawa twese tunaingia Bye flow Black B twende flow wabonye B-face ya mbere G beat rubwati Jono ikawa bataure yeah man twagiye dunda 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 na Buja FM dunda 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 na Buja FM Kubatabizi banyita on the flow aka face kama kawa kama dawa na hashitse muri Buja FM 87.6 MHz dikume na Israel ami pro hariya Arafro arikwa koma mashi Black G ya hashitse ku munsi wa okay ndibagiye umunsi ariko ni lo 26 nukuri tuzoba twatabuye tuzohamara tuzohatabura tuzokurira tuzopumba bunda Buja FM ndikigani ni show let's go yes dunda 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 na Buja FM dunda 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 na Buja FM Dunda Buja FM tamuziko pale mpaka watu wana drinking izo celebration tunapiga flow skio ni balanya face on the flow dunda
Ara flow kwenye mwaga flow. Dunda. Let's go. Israel kwenye Dunda. Ami bro on the mic kwenye stage. Dunda. 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 Dunda na Buja Everybody put your FM. motherfucker. Dunda. 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 Dunda na Buja FM. Azajuwambuye. Yawa. ewe show iraheze ndabasavye tugarukirize ngano none hari ibindi bakeneye mwakoze Imana ibaho umugisha turataha Sajamo. Yes sir. sasa tugiye kubikora guki ibintu deza byamaze kwikora flow waradukubitira akaririmbo kawe Black zinjiriremwo Bface na wacahereza cyo twitahira Ni masosiso. manini Masosiso. amenyo yawe urazi umuntu adafisa Niwape biti. Yes I. Mwiza we nibashake bavyumve, baby you are my chosen, erego ndutira bose. Everybody sing. Mwiza we nibashake bavyumve, baby you are my chosen, erego ndutira bose. You la 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 la. Hey. You la 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 la. Your face I on the say floor. I say I say I. Hello, me, ni, low yangi na pokwagiza, ni, afenjema bila magonjwa, stoki kwako, sende kwao, kupongo weni bonge la demu, dada mlembo, miski la sehemu, kaze huna skendo, najituma ninabidi nijituma yote, sababu yago njage bano, barikia wewa pili, toka mama alinizaa, ndo nafata wadena, simzipi baba wala sisao, ndugile nukweli tuwa mdoma, wezi kuwa bubu na kupenda, penda, sio naibu kurudia na kupenda, kila shetani analo shetani lake, kila mchagua analo chak, let's go! Tam, nakupenda mpaka nashindwa kushaka lamu. Mina misima utamu, yakiki kuona nakosa hamu. Njoni kubebe, bebe, njoni kudeke, mugongoni we unibebe, mautamu. Fresh flora, acha tushout. Yes, ni Buza FM, ni the number one soga station in our country. Israel mbere ko tubakira neza rero. Urabaha amanota ngahe? ubundi iki nico kiduhiteka twishimira aba artistes babandi batarinda kurondeza ni ibintu babiri mu maraso ami pro Ikico cerekana impano vraiment kabisa kumva yuko uyu muntu nta bintu twateguye ntitwavuganye beat ariyo yose muragenda melody ariyo yose iri ngaha amajambo ariyo yose twende bitandukaniye na abantu bamara ukwezi bamwe mu ntuze kololo ari Tajimana kayi gutuye Israel twaki Israel ngwire none unabizi bafashe deza ameza abira ko barabigisha Israel turahera gutya tugenda tubakiye Araflo karibu sana. Asante sana. Meze neza? Ego ndashima. Urasa neza kabisa. Merci beaucoup. Sinzi ko yabonye Israel twakiriye abaririmbyi batatu bose babego. Wakibonye choki? Yego. Ubipimira hemwe. None sibiboneka. Ukagira abantu bariko barabibona. Maze ni bababeshe ngo muhindure ndara. Babeshe ngo mazive mwishima. Yes I. Igihe cyose nama nabibonye uri kumwe na B uri kumwe na Black G birakorohera ni kubera musanzwe muhuza cyane cyane kubera arabanyempano bagenzi babo. First of all tuzinanye kuva kera Bface Black G tuzanye kuva kera kandi cyane
muramaze no gukorana ibikorwa bitari ego ijambo rimwe twavuye kure Black G Petit Frère aho tutakwana gusa ariko Black G naje badushitse hamwe no mwita mutonyo bapeti bakomanse classe na retard bataobéire ngoje bataobéire batulize baron bametre banatuli barangalia bulofaye mushaka kumwengera nakubari mzee ariko iki kibazo ngiye kibaza Bface Black G wewe banzu B ni igiki wabwira Black G yaramaze imyaka 2 atari karakora umuziki afise impano nki n'umujajinge ntawuzi ibyo yarimo kubera ibyo yararimo bishora kuba bisumba umuziki genda bizi mucimu mwakiriza amaboko n'amaguru rero ko yari inzaza mugaje ndabizi wowe urabizi ko yagusezeye ariko ntiyasezeye abafana kandi ntiyasezeye n'amamedia wowe uri umugenzi w'ubizi nk'umugenzi rero kubw'ibyo jewe naragiye wagarutse kubera ko ndi umufana wiwe kuva kera ku batabizi turafite n'indirimbo muri 2014 arafro naho hari uretse iriya akuna matata muzi twarakoranye muri 2013 irihe none wowe YouTube ko itari bwatangure twayibaze man ariko uzi yuko Israel meze kuromarka yuko abaririmbyi bose Bface bafitaniye collab je mbanye nabo neza umunyamahoro uzi yuko na MB Data bafitaniye indirimbo yitwa Ikirato yego agurukuta oya urukuta ni shashi igiye gusohoka hari yindi ahubwo itagiye no kuri YouTube izo ndirimbo rasa umugambi basi iyo wakoranye na Black G Araflo yuko umunsi umwe bose bari nga mushaka kwisubiramo muka nitwayisubiramo kubera twarateye imbere n'imitwe yacu kugira izokora ibindi cyageze ari burobe oya na production yazo n'ivyumviro n'ivyumviro birakura n'ibintu uba wanditse kiyagese ibyo kwandika ubu hariho nk'ibintu wavumvise ukavuga ati je vraiment ngaha ndumva kweri umutwe wanje ni wari bwakamirike hari ibintu nyene wiyumviriye biri hafi n'ibindi ufatira umwanya ukabimeditako ubu izia ntizo nitwazi umwanya ariko ziratwibusa kwanza ivyo twaciye yes Black Zuma Marembo nyuma y'imyaka 2 uragarutse muri music industry nigiki wize nigiki wabonye ariko nibande wabonye muri music industry bakora indirimbo imwe bagaca baba Chris Brown ijya ni strategy ni philosophy yanje nakoresheje ku majambo tu just naririmba kandi ni example yego urumva kwa mfano ni kwa mfano kamera sinashatse kuvuga umuntu no ibi niyumviriye muri philosophy yanje kandi ntabwo wavuze imene wavuze umuntu non pas de problème moi je ne perds des personnes ouais je sais mais là aussi je sais et toi aussi tu sais ok pas de problème toi c'est turabizi urumva rero ni genre système yo kugaruka tout juste niyo mpamvu nakoze igendera mu Giswahili bavyita ni toke vipi ni strategy comeback yawe ubona iri kigenda gute feedback uri kuraronka bakwakiriye gute amazing nta bindi bintu ushaka kuvuga mugani amazing yego kandi alhamdulillah kandi nyuma ya ASEA hari izindi zihari apana izindi amashuti kakaboro ko mu Kirundi kavuga gute akahe kakaboro ko mu Kirundi akahe kakandi ku murondo Reka ndakwikundire murondo ndakwikundire be ndakwikundire kibondo inana yanje Hallelujah Jackson mu Burundi Michael Jackson leo niko naelewa wale wa Petit MJ Bface ananiua vraiment mimi sina gazangu problem leo niko naelewa yes mugiye gura kuri stage imwe ku munsi w'Imana muri Dunda na Buza FM hariya kuri lycée SOS uyumva gute kubugiye gusangira stage imwe na Black G Bface Sabi Gusto reka tuvuge batonya bawe ndetse n'abakuru bawe ikintu kimwe novuga reka mbwira abagenzi banje tukomera amashi Buja FM yego ndibaza ari radio ya mbere kuri ikintu nk'iki uri mwiza ku ijambo kabisa ya Bface ndibaza na Black G ndibaza ko ari ya mbere radio ikora ikintu nk'iki ndibaza yego
bosi ya mbere yari yarabikoze yo nyine ubwayo yes okay bon nico reka ndashimire gusa reka ndashimire radio ego ni cyumviro cyiza next year bazokora ikintu nk'iki gisumwe n'iki yes Dunda ya mbere wararirimbye niwigeze urimba ko ntiwari mu gihugu warayumvise nigikabantu bo kwitega kuri Araflow bishasha nkuma mpinduka sizoeleki na sisomeki kama Bface anamalizia Bface lakini playlist ni tuzokumva na za ndirimbo za kera za Seba kukunda c'est surprise c'est surprise nabibwiye Ami Pro ubwa nari ejo ndibaza yes namubwiye ko fise cadeau kuko nari anniversaire ya radio ndibaza fise cadeau ya radio ariko tutazi ni surprise man surprise iyo namaze kuyibona ndayivuge mutegura amabuji gusa basi ndayiprofetize kandi uri umuprofete yes Black ndabivuge ga Ami Pro naje nzoca fete ya anniversaire ko je navuse le 20 avuse le 20 arafabizi bien bien petit gatumuri ariko sigo Bface yavuse le 1er janvier kubonane 1-1 yitwa bonane 1-1 na degrees 1-1 Capricorn nanje ni muri janvier man le 17 Black gura kuri stage imwe n'abatonya bawe bakuru bawe generation yawe bivuze kuri Black J ariko biratanga icizere kiye kuri music industry kuri Jenny Bond agyoye cyane kwanza first of all hama ikindi ngiye kuraba performance parce que ça fait longtemps que je participe pas mazigiye kinini cyane na performing kuri stage mga ntabwo parce que ni ibintu biri mu maraso man kinonzi ku bantu twakoranye mu muziki nka Rich Bface ntabwo vraiment nabazi bien ndazi ukuntu ba performinga twara neza kandi respect akini baziko abandi ça sera la première fois bata sentir ngiye kuraba izindi talent ukuntu ba performinga ukuntu ba presenta ama diplôme yabo urumva c'est ça ba mettre banaturi sasa abata sentir kusentir bata kusentir non sentir tena wataobéir ni obligatoire kabisa kuba dida yes Black dufite repertoire nini kandi ndende kuva ku ndirimbo Ngozi Subiza je nabuze n'indirimbo shira juu presque zote ni hit sitaki hata kuimba nyimbo hit maker mimi nitatia micro chini bafana tuimbe tu nabo ase na ataja tu jina ya chanson sisi kubaza sisi gera nguba du début jusqu'à la fin bas tuna rentrer mais abache boga najua this is a joke yes sana squeeze no ndio kisinisha kuwa najua kuna majini kwa jina kizungu squeeze Black J yes Black J okay Black J B ni ku munsi w'Imana kuri lycée SOS bamwe mwara tanguranye muziki abandi ni batonya bayo mu muziki twiteguye gute ku ruhande rwacu nka Bface on the floor ariko stage turazimenyereye ubu tugiye kwerekana iki je kweri hatabaye induru nzobaririmbira abaryohe urumva nukuri security ikabimeze neza tuzaha umuziki aba bounce jana hama kandi kubera ko turi benshi umwanya wa performance ndazi ko atari munini mu bidutegurira hakiri kare mutazoza kutubwira ngo twarengeje iminota ifoko muyiduha before kabisa hama umuntu akagerageza ku resume playlist yiwe kubera ko indirimbo irashaka kubirenza 5 minutes hama agacagerageza akayiririmba igice kugira ngo zose ko umwe wese afite entre na sortie rero kubw'ivyo Jenny bazo yuko abazoza bose kweri bazoryoherwa urumva muri côté technique tuko turagerageza kwiga kwa barimvyi ni benshi ni half 35 tuko twimvira ati basho umwe wese tumwe 20 minutes na masaha 13 no 13h uri kuri non stop umva biragoye tuzovyiga vraiment ku buryo n'imiburiburi basi muririmvyi umwe atora iminota 20 yagure
ku minota 20 harimo indirimbo 5 cyangwa 6 ashaka no gukoresha indirimbo 10 iyo azicagaguye ariko urumva ni ikintu twicarira twize twavuga tuti okay umwe tumuhaye 20 minutes bisaba yuko tugira show amasaha 13 none zosha dutangwe urumva ko atari festival itangura mu gitondo biragoye kandi abasani bacu barishima biragoye gose kuhamagara umuntu saa 5 cyangwa saa 7 nguririmbe urabizi wewe urafise example uyu yarigeze kuba ariko we twari kumwe yariko aremsinga kuri stade hariya kuri Bonani hari abarimvyi barenga hafi 30 kabisa sivyo bose bararahira bigira baje yizi kiramubwira ni je ndi mu underground imbere ya bose mpamagara nawe na Araflo tukaenda tuvuyeyo ndabigutwiba ariko si yuko Aaron na Araflo yarabikoze mbanzi neza ko umuntu yaje mu kazi ndasa tugaruke kuri ico kintu Bface na Araflo na Black G muramenyereye ama stage maze kuduga ku ma stage imyaka myinshi iyo umuntu aduze ubwanyuma kuri stage niwe yitwa star gusumba abandi bose wabakomeye no bafite amahit cyangwa biyameze gute je kubganje kubera ko tutari bugire kuri stage rimwe urumva bategerezwa kuraba nyene ingene mukurikirana bivana n'abapanzi no urashaka no kuraba experience y'akazi kanyu cyangwa bakaraba uri ready biravana kuko naje ico gihe natangura sinari ubuambere nari nko mu bantu bashika nko kuri 20 combien bari bashize inyuma cyane ncanabwira nije ko bavyanse ntangorane reka ndabereke basiko ndi munsi yabo ko wumva bose bumva bibatera isoni essentiel je nubaha akazi kanzanye ivyo bindi byo kuvuga ngo ntanguje ubungaye oya ubganje ivyo nibigira sense je mbonye public yamaze gushika icyo mbabaza nuko no ndiko ndirimbira intebe zose l'essentiel ni public public mugabi hari no iririmbira nkiba oya public dufashije bakaza kare amagaba bari ready kugura no muri show w'ingoma 11h midi bari ready kabisa sikibazo cha public ifise en fait ni iyo defo ifise twebwe aba organisateur b'amashow n'abaririmbyi bamaze kumenyera ko iyo tuvuze 15h iba 18h cyangwa 19h nico kibazo rero Jeff principe mu buzima c'est devise je ndirimbira intebe je ndirimbira amasaha je ndirimbira abantu iyo mushize nimba ari 19h nimba ari 18h abantu bamaze gushika mu magara ndirimba Arafro ari tayari nubwo twumamagara saa 8 ati kuyu cyane ebana batokishaje mu magara ndirimba ariko nikindi naco ari ndirimba nakoze na mukombozi kweli tuwe turaharira je nari umufana nawe yari umuririmbyi duhuye tugira deba ingene usanga abaririmbyi bacerewe ugasanga nk'umuntu dufata afite urusha rwa 2 muhira nka par exemple nk'abakozi bo mu nzu usanga yaje agategura uduhera twiwa akategura nk'ukwezi kose azi kwazoza muri show yawe yahagera ugaca hashika saa 7 kandi uruhusha afisa rwa 2 urumva ikibazo kenshi kiraba ko baririmbyi kandi dimanche niyo baronka kanya kubwira gutembera baronka kanya ariko n'abafana bacu baragara kusumvya n'abasani kubera ari igihe bumva ba telefona na Black G mumbonera yashitse none byari sanse uko Black G za kukuririmbira agashashika imbere yawe bro reka mumbabarire reka byari sanse ko baza bakaturindira reka ndabivuge reka ndabisigure gato mu Kiswahili sivyo unajua ukishazoeza mtu kuchelewa urumva ukamenyereza umuntu gucererwa yes reka nze uravuga mu Kiswahili naje tuze twabasigura kwera ni benshi batuviga Kiswahili yara okay bisigure so tukisema turespecte masaha tukavuga yuko twubahiriza masaha nimba ari 19h tutangure 19h tuanze 19h saa 5 ni lazima fani tumzoeze hicho kitu tushamte yani tunakimplante muyeye akini flow wenye walikuja kwenye show yetu ya kwanza mwaka 2017 waliona kwamba tumeanza saa 4 za asubuhi kama wanazoea hicho kitu basi na hiyo watafanya hivyo tunakuwa live kwenye radio pia tunakuwa live kwenye TV lazima na wenyewe hariho abacoming basoma kunurire tukabaha nabo nyene kugaragaza impano zabo uva twebwe twipange kwacu sivyo turespecte amasaha ibindi bizoza
pole pole Bon, ku munsi wa gatanu niho programme izosohoka tuzosha tubitangaza bamenya ati Black G azoririmba 15h Bface azoririmba 15h30 donc tuzoba umwanya vendredi hariho staff zo bibajejwe Asan H muramuzi azobajejwe backstage abaririmbyi ba Juste Gaël donc hazobaho collaboration mimi pamoja na niko naona tu bora kitu kimoja wangefanya wangeambia tu les artistes tu muda kufika ni yes wakawa na muda mmoja kufika bro hauko mpya mu game bamaze kubipa hivyo bamaze kubikora kenshi lakini hata Bface yasema ngo wafane wanakuwa wanagara na wasanii tu wako tunagara sana igana ubundi mbwa nkuru ne yigizindi kunyamwibarabara kubera abasanii nibo bavyeretse abafana before abafana nabo bagira copie kore kandi ikicubo waruvuze kiragoye gatoya kubera ko nimba wowe umpamagaye 19h nkabanzi ko nza kuririmba saa 8 y'ijoro warahise noze ko nce ntangura gusinzira nanje sivyo biragoye yuko tuhashikira isaha imwe ico kintu kiragoye mu vyumve ahubwo muramubwira uti wewe isaha ugira ko kuri stage ni urumva iyi concert ni nini kandi ni n'urubanza imyaka 10 anniversaire hazubaho amanuze menshi atandukanye dushaka gusangira dushaka tupopole dutagati urumva programme tuzoyibashikiriza kuwa gatanu kuko dufise 22h top hari hanzo twugaye muziki no kuvuga abantu muzoza 17h 18h hari abaririmbyi mutazobona hari ama celebration yandi hari ama surprise Buja FM ifise nacho je nico no kongera ko kazima tuzoba turi live ku radio yego byose azoba bizi uzova uri muvyumva kuri 87.6 hama yumvirize ati bigeze ngaha nacerewe naguciriye izo ari live naguciriyemo uretse cyo kintu wejeje kuvuga nico